hariho ikintu rero mu bijanye n'ubuzima bw'abene gihugu abantu bakunda gufata minenerwa ari ikintu gikomeye. Igwirirana ry'abantu ni kibazo gihambaye cyane abantu bafata minenerwe. Hari abantu murambona nk'ugasanga afise abana 8. Abana 8 hageze ko baja kwishure agaca yiruka kurondera muvyara we mukuru we ngo rega ngo raba ukuntu womfasha ngo abana ngo je nabuze amahera kubajana kwishure. Igihe wabavyara ntiwamubwiye ngo uraburitegura niwe uzoriha amakaye je ndiko ndavyara abana. Ishure ugasanga amashure yatubanye make kubera abana dushaka ko abana bo igihugu bose biga. Mugabo bana ni umurengera. Nagira ndababwire yuko Uburundi bugira bugere ku rugero abarundi barengera igihugu cyabo. Erega n'Imana ikiremisi yarateguye neza abakwiyisi. Iyo rero uciye urengera ivy'Imana yaguhaye bavuga ngo yaguhaye umutwe uryana n'ugutwe. Uburundi mumenye ko ntibwaguka. Ni mube murigarera amayeri y'ingene turima mu magorofa tugira amagorofa tugerekeranya imirima none tugire gute. Iki kibazo rero cigwirirana ry'abantu nagomba nsaba abarundi bose umwe wese akigire gwiwe. Ahigire gwiwe kumva ngo kubera ngo abavyeyi bibaruka ku buntu mugaca muguma mwibaruka. Intahekana none leta mwibaza kwizo none wewe uzobavyara abene gihugu bandi bace bakurihira nawe barihira none ayo mahera azova. Erega mumenye yuko leta igihugu ni mwebwe. Rero atamwikora hari tuzopfa nk'abinyone. Rero nagira mpanure ico ni kibazo nabonye kiraba umurundi wese ahubwo mbere tuzohava tubona hari n'abatangwe gusaba ko hoba ingingo zifatwa ku muntu avyaye abana benshi tukamufatira ingingo hari baratanguye kubisaba. Rero ico oniki mu buzima bw'abene gihugu nagira mbanze ndababwire ko ari kibazo gihambaye cyane. Hariho rero iyo abantu babaye benshi no kubateganiriza kazoza bica bigorana nico itombona boro baguma baba benshi kuko nta mikoro asubira kuboneka no kuvuga igihugu twakirengeye. Rero ejo ntihagira abazovuga ngo uburongozi bw'igihugu bwananiwe mu gihe ari twebwe abarundi nyene turiko turinaniza mu kuzana ibintu vyinshi. Rero no mu bibano rero harimo guteganiriza kazoza abantu bose cyane mbere jewe mvuga nti abagendana ubumuga abatama n'abatamakazi nibo burya bagoye niwo mutwaro ukomeye kuko abandi barikorera. Ibinebwe turiko turabigwanya. Umuntu wese ategereza gukora kugira aronke ibimutunga. Nta bantu bo kurya bicaye. Hariho ibintu mwabonye bitera ubukene nama ndiko ndasigura. Kubona umwene gihugu ari migitoki ciwe akagigurisha 5,000 ugaca usanga gishitse Bujumbura kiwugwa 215 ugaca usanga cazimvye kubera caciye mu ntoki zirenga 5. Umwene gihugu yarimye igitoki agacabo ukimugurira agaca yunguka 2,000 nawe akagishora ku wundi uwo wundi akunguka 2,000 uwundi akunguka uwundi abo baricaye. Hanyuma umuguzi agaca zimbwa nugurisha uwimbuye akazimbwa hamwe n'umuguzi. Abo bantu bari hagati n'abantu bicaye bashika nka 5 hagati y'abo bantu babiri abo nibo batera ubukene mu gihugu. Nibakore nabo kubera iki bashaka gutunga batakoze. Narabonye igihe twari ko turagira ibiharuro turaraba dusanga abadandaza b'injya bajya bakomeye batsindira ayo masoko yo kugaburira nko mu mabohero abasoda abapolisi ugasanga afise imodoka nziza cyane mugabo ateranya ayo mahera abene gihugu yabahaye ntibashobora kugura n'igice c'iyo modoka mugabo ugasanga afise imodoka ikomeye cyane. Ni kuvuga yuko hajya bari umusuma kuko yari gutunga cyo kimwe nabimbuye mugabo bigaca vyanka. Nivyo turiko turabitorera umuti dukura abo bantu baza baraja mu bandi. Abo gufashwa nabagendana ubumuga abatama n'abatamakazi nabo nyene barafise imiryango. Hari ibintu bibabaje kubona amarerero y'imfuvyi abandanya bameshi none abo bana muvuze ko atamiryango bafise nta nigisanira biramaramaje gusanga mu irerero ry'imfuvyi
ugasanga inarume muvyara we se wabo nabakuru n'abantu batunze bafise amahera. Ubu hageze n'igihe ushobora nk'ubu mwene wanyu ariko aribaruka kitaba Imana, ugacugenda ugatora uwo mwana wewe ukamujana mwirero ry'imfuvyi, nta mwana buze umuryango. Ibi bintu twavuyemo akarangamutima k'abarundi ko gufatana mu nda tubigarukane. Jewe ndazi imfuvyi nyinshi zifise imiryango itunze mugabo akaja mu marerero y'imfuvyi. Rero hariho n'abafise abamugaye bawo nyene bace bajana mwirero ry'abamugaye wenyene kandi ari umuntu yishoboye. Ibi rero ntidushobora kuvuga ngo ubuzima bw'abene gihugu umeze neza mu gihe tugifise umutima umeze uko.